hagati y'ububare n'amashengero leta baguhitishemo ati nike kintu ubona byo nuvuga ngo twogwiza kuruta ikintu giri gutera imbere hagati y'ububare n'amashengero wowe witamwe iki? Ububare babugwize ahubwo Bujumbura ndakundira nyene ikintu nyene cyo kumva yuko bakundana hama n'ingeso udashimishwa nayo yabigeme bo mu gisagara ibigeme bo mu gisagara ingeso utagushimisha vraiment aho bo mu gisagara ubunebwe kubona ati jewe kazoza kanje nzogira mariage bice bigenda gutya nzotwara umuhungu yifise iyo ngeso siyo cane mu baperezi zirimi ya papa ni ya mama zikinjira rimwe utangwa kwitaba yandi bose nobita uwo kuvugana n'abantu babiri cyarimo okay no bon nibaze ko nomwita mama nkaca ndabwenge niritaye papa ni nihe mfungu ukunda gufungura? Bon ndakufungura ibintu byinshi mugabo mu ndya z'ikirundi ndakunda ikijumbu cyo mu mazi. Ikijumbu cyo mu mazi? Ego. Ikijumbu cyo mu mazi hamwe n'ubugari. Iyi ni main switch iri kuri Buja TV, Canal Plus iri kuri chaîne y'amajana 663 nayo kuri Sasame kuri chaîne y'ijana na 10 ndetse no ku mbuga zacu ku rubuga rwa Facebook, YouTube, X ndetse na TikTok wandika main switch 25 indwi. Twabwiye dufise umutumire ni Alida Nishimwe akaba rero akaba yahorariye mu higanwa rya Miss Teen rya Africa 2026 ryabereye mu gihugu ca Kenya, akaba ari abakaba ca kabiri muri iryo higanwa. Tuzaregwanira ku bitari bike kuko afise n'umugambi wo gushikira abana b'imfuvyi kugira ngo baje kwishuri. Miss Alida Nishimwe tuguha ikaze kuri Budget Vingano Main Switch. Murakoze cyane. Meze neza? Ego namwe. Natwe turashima. Twishimye kwakira ndamutsa nawe ko badukurikirana kano kanya kuri television. Murakoze cyane ndabakengurukiye cyane kubona mwashoboye kudutumira kuri uno munsi abakunzi ba Buja TV abariko baradukurikirana on direct ndetse n'abaza kubona kino kiganiro mu nyuma ndabaramukije cyane. Twizere ko bimeze neza. Ego cyane. Kuba Miss biraryoshe? Biraryoshe cyane. Hari unwegeze kuvuga yuko ari n'umuzigo kandi binagoye kandi. Nibaze yuko nta kintu ciza kiba coroshe no kuvuga umaze kubikunda byose biba byoroshe. Ego. Akumbure mukuza gushika ku mugambi reka tuba dusubire inyuma. Alida Nishimwe ninde? Nitwa Alida Nishimwe ku mazina yanje, nkaba ndi umurundikazi w'imyaka 19, nkaba ndi Miss TFL Globe 2025. Inde? Miss TFL Globe. Akaba ari higanwa abigeme dutegurirwaho kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 19 bakaba bakira ama projet humanitaire. Naragirira ibakwe ryo gutorwa nkaba Miss TFL Globe 2025. Nkaba mperuka kugirirwa irindi bakwe yo kwambikwa ikamba rya second runner muri competition ya Miss Teenager Africa 2026. Hama aho wavukiye unuvuga ngo urugendo rwawe dusangiza urugendo rwawe kuva mu buto? Alida n'umwana atekereje n'umwana atigeze agorana cyane. Nkaba namye nkunda ibintu by'aba Miss kuva kera nkiri umwana muto cyane. Namye ndabikunda nkatambuka muhira abavyeyi bakambwira ati ni sawa uzoba Miss. Bon barashira akati uzoba Miss 2025 ko twabona ati niho nzoba nakwije imyaka. Mvuga ni ibintu nakuze nkunda cankurira muri famille babi banyankuhaje bambwira ati ni sawa bizogenda neza. Ego hama rero urabona ko Imana yabikoze. Wavukiye hehe? Mvukira hehe? Mu Rutegama. Mu Rutegama? Ego. Okay. Hama by'amashuri wayize hehe intango kaminuza? Nahereye kuri École Mami naho nize maternelle genda muri primaire kuri École Indépendante. Vuye kuri École Indépendante canja kuri La Colombière, École La Colombière. Vuye École La Colombière canja kuri Cubahiro International School ari naho nahereje école secondaire yanje. Ubu naho nkaba naratanguye kaminuza université nkaba niga kuri Leadership International University mu gisata ca Business Administration précisément muri marketing. Ufite imyaka ingahe? Imyaka 19. Imyaka 19? Acari na muto cyane. Mugani saa kumbe tugukeze ku mahiganwa ngo maze kujamo. Uretse ayo umaze gutahukana naye kandi maze kwitabira mugabo ntibagirwa amahirwe mugakumbura ku experience. Murakoze cyane kunkeza. Hama bien avant yuko ngenda muri competition ya Miss TFL nari mu mannequin. Nari muri agence ya mannequinat yitwa Flamme la Mode.
hoho sinavuga ngo naramazeyo igihe gito muga naho nyene narahakuye experience kuko uriga uramenya vyinshi ukungene ushobora kwitwara haba mu buzima busanzwe canke muri iyo domaine kuko bimeze nk'ibimeze ico kimwe. Wavuze ko wakuze ubikunda Ego. uko gukunda ukeshi maybe umuntu ashobora gukunda ikintu ko akibona haba ajya kurikirana canke ari ivyo anovuga ngo abaye hafi y'abo bantu uko gukunda ibijanye n'amahiganwa y'amamisi wabikunze gute kuko wavuze ko uva ukiri muto? Sinigeze mba umuntu avyibushe namye ndi umuntu muto muto rero muhira bagaca bavuga ati wowe urakamisi nkaca numva nyene ndabikunze mu masheni yo kuri televiziyo nkaraba ibintu vy'abamisi kenshi vraiment nkaraba ibintu vy'abamisi ndi umwana muto hama rero nisanga vyanje muko nyene n'abavyeyi baragushikiye kandi cane. hama muvukana uri umwana wa kangahe mu muryango w'abana bangahe? Ndi wa kane mu bana w'iti. Mu bana 8? Ego. Uzi ko nari ndi umwana agera kane mu bana 8 nyene? C'est vrai? Hama mu muryango wa nta wundi muntu yigeze akunda ivyo bintu aje mu bintu vy'amajanye y'amahiganwa ya Miss? Mfise mukuru wanje w'umukobwa umwe nawe ntari intéressé n'ibintu vy'abamisi à part batonyi banje nyene bandaho bakavuga ati natwe turashaka kuba Miss. Nabo bashaka kuzobijamwo kandi urabibahanurira akavuga ati okay mwona bijamwo navyo ni vyiza. Ukuri vraiment babikunda je vais les encourager nzobatera intege nkuko nanje banteye intege. Ego. Hama urugendo rwawe bwo neza neza rwatangwa mwaka uwu? Rwatanguye muri 2025 hari mu kwezi kwa kane. 2025 niyo watanguye ibintu vy'abamisi? Ego. Mu myaka ibiri gusa wamaze kwambara inuze? Ego. Nyamahigwe Rwatanguye mu kwa kane muri 2025 ndaja kwiyandikisha nayibonye en ligne kuri Instagram yuko bariko bararondera abakandidate muri competition ya Miss TFL ndabona ama critères yose ndakwije ibisabwa byose ndabikwije imyaka byose nari ndabikwije vraiment cyanavuga ati reka ngerageze nari candidate numero 8 no kuvuga nagerageje mu wa mbere hama biragenda neza finale kiba le 30 novembre pardon le 30 novembre rero niho nagiriwe bakwica ndatorwa nka Miss TFL Globe 2025. Ngiye ngo njya mbere wari witabiriye? Ego. Ucugirako? Ego. Wari witeguye gute wiyumva gute? Tout d'abord nkiyashika uhura n'abandi bigeme benshi twahura n'abandi bigeme benshi bafite ama projet meza baciye ubwenge abakobwa bazi kwiyexprima ukavuga ati aha ni Imana yonyene izotuma bikunda hama je nkitegura personnellement nkitegura muga nari nifitiye iyo self confidence ico cizere yuko bizogenda neza ko je ahanini kenshi nkunda kuvuga ati ikintu nkoze ndagikunze kiracamo rero ce bigenda neza gutyo ko nari niyizeye tukagira ama repetition shite muhira nkasubiramwo nkaraba projet yanje ndayitangura bataraduha ntararonka iryo kamba mba ndakora yego. Iske bino bintu bironderamwo iki bijanye na none ya Miss uretse ko bikunda ikintu bironderamwo ni iki? Novuga yuko ndiko ndakreya plateforme tout d'abord tugiye kuraba genre ukuntu ntari ndi active ku ma réseaux sociaux ubu uyurana yuko ndi umuntu ari active projet yanje yaragiye ahabona abenshi barabona ivyo ngenda ndakora novuga yuko sindiko ndakora kubera jewe gusa ariko nkuko mwabivuze umugambi wanje nuwo gushigikira abana b'imfuvyi badafise uburyo kuko umwana akiri muto ntushobora kumenya ati azova mwiki canke kirya ni platform nziza kugira ngo dushobore kubafasha kuko ni nabo Burundi bw'ejo. Kuko mbere turaza gushika kuri uwo mugambi wavuze ko watanguye muri 2025 ni umwaka uheze mugabo uyu mwaka navuga ngo umaze gutwara amahiganwa agera kuri 2 kana platform ufise navuga ko atari nto cyane hari benshi mumaze guhura mwana mahiganwa aho ndavuga mu nzego z'igihugu uheruka kumuraza no gufata no kudufasha ku masanamu wari kumwe n'umushikanganye byajejwe harimwo inkino Lydia Sekera mwarabonanye kandi no twarashira mu by'umupira w'amaguru mu Burundi FB ni Alexandre Muyenge nawe mwarabonanye mbega duhereye kuri FB mwaganiriye iki watwara FB? Twa tugiye kumuyagisha kubijanye n'urugendo tweko turitegurira ko kuja guserukira igihugu nk'umuntu
w'umuleader haducira inzira ducira gace ati bimeze gutya burya iyo ugiye guserukira igihugu nk'abantu nk'abajya baba bimenyereye adutekerera impanuro yaradufashe mu mugongo yaradushigikiye cyane muri voyage twariko turitegurira ko mu mahiganwa nkajya biba bisaba non seulement uburyo bwinshi bikaba binasaba n'umuntu agutekera impanuro akakubwira ati uze wigenze gutya yaradutekerera impanuro turanaronka n'akaryo turanayaga kujanye na football yo mu Burundi ukungene vyifashe ukungene abigeme tutitabira izo nkino z'umupira aratubwira nyene dutera kama abandi bigeme kugira ngo natwe dushobore kugwira muri football. Ego usanga ukunda football? Ego ndayikunda. Hano mu Burundi uhora uja kuri stade kuraba match sometimes? Ego mpora ngenda sometimes. Nta match yo kuraba niyi? Yari ya Vitalo na ndayibagiye. Ariko mwagiye nk'abamisiyoni wagiye ku giti cyawe? Oya nagiye ko nyene. Niko nabonye ari ukuntu Vitalo kenshi bakunda gutumira abantuze abamisi. Hamukunda ubuhe mugwi hano mu Burundi? Ubufana. Mbo uretse kuba ukunda imigwi yose mbwa hari ngo ati jewe ndafana umugwi kanaka. Ego namba mu rugamba. Oya mu guserukira igihugu hose uburije. Ndako ndavuga mu makrebe. Aigle Noir. Ukunda Aigle Noir? Aigle Noir afise bakundwa n'abantu beza. Hama no musi babonye ko dufise match namba mu rugamba. Uraza kugenda? Akanya rohenda za kugenda. Tagenze. Okay. Hama mu byo mwaganiriye ku bwawe. Nk'uko bamaze gutinyuka ko si wose batinyuka kenike no maze kwicirana n'abantu nk'abajya hari byinshi muyaga ukunguka. Nyuma y'ivyo mwaganiretse kubashikira ku rugendo kubona ko tuza kurushika ko rugendo rushikana muri Kenya nashatumye kandi tuguhamagara ngaha. Wasanze umupira w'amaguru kubigeme ufashwe gute bega mubona habuziki kugira ngo tubone banavuga ngo urujya n'uruza ku mupira w'amaguru se tumubigeme tone n'abakobwa benshi bavyijukira? Navuga yuko hano mu Burundi twarayaze cyane aratubwira yuko abigeme ntibitabira izo nkino mugabo barihenda cyane kuko baba bakwiye kuraba nko mu bihugu byo hanze kandi ndetse no ngaha mu Burundi hariho abakinyi b'umupira benshi babeshejweho n'izo nkino donc nakazi donc benshi bavuga ati ni sport mugabo hariho amafamiye menshi atunzwe n'uwo mupira. Iyo niyo kote abigeme nibaza yuko batazi hama bakaba bakiri muri ya milieu bavuga ati umwigeme oya football ni y'abahungu alors que suko bikwiye kumera. Ni nkino zikwiye kwitabirirwa natwe c'est surtout yuko usanga abantu bafise amatara atandukanye impano zitandukanye tuba dukwiye kuza turitabirira izo nkino. Nayo uzozitabira? Vuba cyane. Mutangurukira? Ego. Ariko none ko bavuze ngo abantu bato ariko kuba muto hari kibazo bitwaye? Oya. Nibaza ko ataco bitwaye kuja gukina umupira. Nibaza ko ataco bitwaye. Okay, wavuze ko ufana Aigle Noir mu Burundi. Umusekira gogo twatuza kukunda ko nuni wacu gusa. Iwakwikira imipira y'Iburaya? Ego. Ufa ukunda umugwi? Barcelona. Barcelona. So, yes, kumasamba barishiriye ku ifoto buri kumwe na Alexandre Muyenga twarishira mu y'umupira w'amaguru mu Burundi wari wambaye Mistine ya Musi sinabone vyanditse ko byose mu Burundi bamusanzwe mutegurira igana. Okay, baro naho ya kumasana ujya ni Mistine jande? Ego ngiyi ni ikama afise ngaha. Turabe. Ego. Ndakorako? Ego. Sawa. Mistine ya Africa Burundi. Yes, murabona kumasana mu ngaha. Mu Burundi bamusanzwe mutegurira iryo higana. Kubisanzwe baba bariko barondera uzoja guserukira igihugu tuba turi benshi mu gato gatogwa. Nanje rero naciye ntogwa kugira nzoje guserukira igihugu. Muri benshi no mu Burundi. Aci utogushiza guserukira igihugu. Ego. Yes, inyuma ya nubwo imbere yaho kandi hajya utwara FB ndetse na Lydia Seke mushikiranganje hari imwe mico kama ninde mwatanga kubonana imbere yaho? Mushikiranganje mico kama. Ego. Nawe mwaganiriye iki? Nawe nyene twe tugiye kumusaba impanura hanini nk'umuvyeyi aserukiye la jeunesse kumubwira kumumenyesha ko soja guserukira igihugu adutekera impanuro nk'umuvyeyi nawe yaradufashije cyane muri urwo rugendo kuko hari byinshi badusaba nk'amaprise y'amavideo ku mariyo touristique bakadusaba yuko dutanga icanditse kugira ngo dushobore kuratira igihugu cacu dushobore gukora izo video vyoroshe. Umuvyeyi mwiza cyane kandi turamukunda cyane yaradufashije gose. Rero kumasana kumwe ari mwishimye cyane gose. Uretse impanuro bagutekereye abantu ko ndavuga abo mu nzego se tuzonwa ngo z'igihugu
uretse ko nawe kumbure nko bivuze kuba wakuze ubikunda novuga ngo biragufasha koko uravuga mujanye n'umugambi wawe mugabo no guhura n'aba kandi hari byinshi wunguka muri wowe wiyumva gute iyo muhuye mukaganira mba numva nkunzwe n'abavyeyi kuko tudaba bambera abavyeyi kenshi bantekera impanuro mba numva nyene no babaza ico nshaka cose kuko abagiye batwakira bose nukuri baratumeta à l'aise badutuma twiyugurura tukisanzura tukababwira ikiri ku mutima novuga yuko ni geste nziza barashigikira ugwaruka barashigikira aba jeune abantu bose twagiye duhura nabo vraiment baradufashije cyane kandi turabashimira cyane umugambi wari ufise impiganwa rya mbere n'ubu muri no Miss Teenager Africa umugambi ni wawundi nyene ujanye no gushigikira abana b'imfuvyi uwo mugambi wavuye kuki navuga yuko abavyeyi twe twakuze tubona bakunda gufasha abavyeyi bawe bakunda gufasha urashafise bose tubona abari bafasha abantu bari mu bibazo kanaka barakunda gufasha cyane navuga ko ariho inspiration nanje yavuye ndavuga ati iki kintu burya no kidevelopa nkakigira projet gufasha abana b'imfuvyi nabo nyine bafasha abana b'imfuvyi akumbure ni benshi harabo bamaze kuganira abana b'imfuvyi bamaze kuganira wasinze bafise ibibazo bihe navuga yuko maze gutangura gukora twagiye turakorana n'ama orphelinat amwe tukaronka akaryo kuganira nabo bana abana kenshi birabagora kuvuga birabagora gusohora ibintu nk'ivyo mugabo ayo ma orphelinat bakatubarira ibibazo bagenda bahura navyo mbega ni kubera iki bisanga bari ngaha mbega biba vyagenze gute hari naho batora ugasanga ntibazi izina ryabo ntuzi n'imyaka yiwe ukaba oblige yo torera izina ukamuha n'imyaka akumbure ni ikintu ciza mugabo hari ikintu nanje nkunze kwibaza hari abana benshi uvuze abana b'imfuvyi kubafasha kugira bashobore kwiga uyu munsi utabeshanye hari abana b'imfuvyi babayeho neza kurusha abana bafise abavyeyi ugasanga n'abana koko b'imfuvyi nta bavyeyi afise mu ugasanga yarasigiwe ibisigi n'abavyeyi ubuzima si bubi aribesheje babayeho neza mugana abavyeyi usanga bafise n'abana usanga bafise abavyeyi mugasanga ubuzima bwaranse n'abavyeyi ugasanga barabura amafaranga kuja kwishuri abo bantu kenshi mwe mu batandukanya gute kugiduhagarara ku mfuvyi gusa mugato tuhagarara ku bantu ba micro make novuga yuko icambere izo groupe zibiri n'abantu Jean tugenda duhura nabo iminsi yose mu buzima bwa minsi yose akenshi ugasanga umwana arafise abavyeyi ariko ugasanga umwana w'imfuvyi we wabayeho neza kumurusha novuga ko ahanini jewe ku mugambi wanje ni focusinze nahagaze ahanini ku bana b'imfuvyi kuko kubaho udafise umuvyeyi hari igihe kenshi bikugora kuvuga novuga yuko abo bana tubasutena émotionnellement et psychologiquement mu kubaronderera ababumviriza mu kubaba hafi mu byo no kwitwa mu ma émotion yabo donc tukabashigikira canke bajya abana usanga bagwaye bakabura uburyo kubaba hafi émotionnellement kuko nkorera muri domaine humanitaire surtout ku bana hari abo maze gufasha hari ikigo ufise canke hari umugwi w'abana wo gukurikirana nababwiye ko hari amaorphelinat amwe dukorana tumaze gukorana hari yitwa Fraternité sans frontières ho nk'abana baho turabakurikirana turavugana nabo tukamenya ati hari aho groupe y'abana dufise tukamenya ati bameze gutya bagize ikibazo bakatubwira navuga ko tumaze turi nka marraine wabo ndi nka marraine wabo donc ivyo byo kuvuga ati fondation yiwanje mu minsi cyane biraza kumureka dushikirire ku rugendo nyezina wagiye muri Kenya ni Miss Teenager Africa Burundi bwa mbere niwo wahisemo kugira ngo ushobore guserukira Burundi ushika muri Kenya naho ino Miss Teenager Africa mbega hariho na Miss Teenager worldwide baho yo kwisi ni ya Africa utubwira muri rusange uko bitunganijwe muko dushika mu nyezina ihiganwa rya Miss Teenager Africa ni iry'abigeme bo kuva ku myaka 15 gushika ku myaka 19 hama bakaba bava mu bihugu bitandukanye nk'uko mu vyumva byo muri Afrika twarahuye rero n'ibihugu byinshi byo muri Afrika tureshanja kuri byinshi turahahurira turayaga tureshanja ku bihugu byacu twarahungukiye byinshi umuntu wese ko
anovuga ngo maze kuba ama competition menshi haroza dufate duhere ngaha Miss Burundi hari za Miss University hari za Miss Elf hari za Miss Teenager hari za Miss Universe za Miss World hari ama Miss menshi eske itandukana rihe nkiri rya Miss Teenager ni rero bimeze gute kuko tuvuze Miss Burundi nakubona ngo mwigiza ngo mwigeme mwiza ngaci ubwenge tuvuze Miss Teenager no twumvike Miss Teenager mwumve ko ari aba teenager nyene no kuvuga n'abantu bakiri bato bakiri bato twavuga aba adolescent teenager aba teenager nyene imyaka 15 gushika kuri 19 urashaka mu adolescent Jesse 19 adolescent ariko mugabo urumva kimyaka ikirimo si kimyaka nyene yes muri Kenya mwahure muri abantu bangana gute nime nk'ivyo bitigira ubizi ugage canke atavyuze kumbura ashobora kwestima twari bihugu 20 20 ego twari bihugu 20 byo byari publié mugabo hariho bibiri nimba atari bitatu bitashoboye kuhashika ego mwahamaze imisi ngaho imbere yuko higanwa riba imbere yuko higanwa riba twaje 4 jours avant yuko higanwa riba ego mwashike kujya mu vyita gute ni boot camp muri boot camp muri boot camp kuko je sinzi no mwashikiye kugira ngo mushobore kuganira na biriya abo mwahureho n'ibihugu bitandukanye ntingiki mukiri muri boot camp novuga ngo nk'ikintu uvuga wowe warize cyane cyane ikintu cyo cyarago okay tubwire ikintu wize hamuca umwe n'ikintu cyagutangaje icyo narize yuko iyo ugiye guhura n'abandi bantu bo mu yandi makontinent utegerezwa kwiyadapta utegerezwa kwiyadapta kuko bari abantu bafise imico itandukanye icyo nize no kuba sociable peu importe imico yawe ari ijye canke iriya ugiye guhura n'abandi kugerageza ukamenyera uko babayeho kumenyera kubana nabo hama narize kandi no kuba kubona yuko uri ya auteur ushoboye kuko kugira nshobore kuba nashitse ngaha twari kumwe n'abakobwa baciye ubwenge cyane twari kumwe n'abakobwa baciye ubwenge cyane mugabo kubera niyizeye ndavuga ati ndabishoboye icyo nico kintu nize cyane hama mwe mwavuze ikindi kumbe mukunyishira cyagutangaje hajya wari he ni he hajya twagiye kuri GF Center kuraba amaji hafi baradutembereje muri Kenya twagiye kuraba amaji hafi ego ni lieu touristique irimo amaji hafi hari hafi cyangwa ne hari mwanashike ku hotel nyene oya hari kure cyane hari agatambuko ego naye ndakubwiye ati rero muri bootcamp waparuka tubwiye experience wakuye cyo wize ni iki cyagutangaje icyantangaje nuko nabonye abakobwa bakiri bato baciye ubwenge cyane ivyo ne bibagutangaza bari munsi yanje bamaze gutwara amakamba menshi kavuga ati mwe mwabitanguye hakiri kare nivyo vyagutangaza haba mu nyifato mu mvugo mu banire mu mibanire vraiment bose twe tubanye neza cyane twagiranye ibihe byiza novuga ko nta muntu yankoreye ikintu kibi ku buryo cyo ntangaza apa ko nagumye ntangaza nuko baciye ubwenge vraiment bari baciye ubwenge hama challenge nazo challenge novuga nahuye nayo nico kintu cyo kugira ubwoba kuba umuntu agishika ukavuga ati eske bitogi amadute nyene kagira amadute ego nta kindi nibaza ko bijanye n'ururimi usanga ari sawa n'abamwe mu bihugu bitandukanye ururimi utegerezwa kuba umeze gutya kugira uje muri batatu ba mbere kugira uje muri batatu ba mbere ururimi bisaba yuko urushiga imbere n'icongereza icongereza umeze neza Kiswahili nacho na Kiswahili uzi kidogo no tunaweza tukaendelea na interview kwenye Kiswahili ndio yes so novuga ngo muravuye muri bootcamp koko mwarabatembereza mu bibanza bitari bike mu bibanza batembereyemo haba muri Kenya ndetse nk'abundi bamaze gutembera atari hake nire tandukaniro wabonye muko tujya mu higanwa nyezina nibe bintu Kenya na Tanzania Kenya n'Uburundi naho wabonye bitandukaniye kuki uje nibanza agira atembera mu site by'amamire touristique amalieu touristique nko nababwiye twagiye hajya kuri GF Center honyene ni lieu iri aménagé neza cyane iri aménagé kandi iratembererwa gose iri visite cyane irajemo abantu benshi hama handi twagiye ni mu mamall gutembera aco kintu vraiment nabonye kimeze neza cyane nibaze yuko ngano mu Burundi kikwiye kuza ko mall ibirimo ibintu byose ugasanga ni
nakwiye kwa alimentation mugabo aba ari nini irimo ibintu byose ugasanga irimo hotel irimo ama alimentation amalieu yo gufunguriramwo ugasanga nk'iyi televiziyo yanyu iri muri mall ego tuzobigira ego ariko nonga utumye akantu birakunda cyane gose reka rero tugende mwihiganwa nyezina mwawo duhido nido kuva ku ntango gushika kwiherezo uko vyari biteguwe uko vyagiye biragenda uko vyatanguye jewe naramenyeshejwe yuko ari je natowe kuja guserukira igihugu ndishima hama ngaha mu Burundi baradusaba kwitegura kuvuga kwitegura ko twaragira ama interview kwitegura kuri ayo ma interview bakaduha ibibazo tukavyiga tukabimemoriza neza hama bakanadusaba yuko dukora des vidéos ama video yo kuratira igihugu cacu nibaza ko mwagiye murazibona ku ma platform yacu ziriko twaratembereye Burundi turaratira Burundi turavuga ivyo dufise turabasigura neza kashi turaburatira neza kabisa hama tumaze gushika hariya ikiba gikenewe abari kwitwara neza kwiyizera kubura umuntu uzi kuvuga neza ati Uburundi ni iki ukagisigura neza bakacumva muri make ariko mu bintu biri clair hama bakanadusaba n'amatenu impuzu donc twategerezwa kwambara harimo costume national sinzi yuko mwazibonye ku mafoto costume national ego bimeze gute ni impuzu nyene yerekana igihugu cyawe wambaye iki ufise amafoto ku mafoto ndayafise ushobora kuyadaho kugira ngo tuyarabe ego ndaza kuyoba uyabwira abacishemo telefone nayo hari ntabandunkiye sinibazi yakumbure mukanya reka sindakuzanira telefone kugira ngo ushobore kugirane costume national nambaye ikanzu nziza ikamadarapo y'u Burundi twambaye ivyerekana Uburundi twaraburatiye kabisa muri costume national twari turi top twari tumeze neza cyane ego turabe costume national ingene bimeze kuko cece turaba impuzu serukira igihugu aba sawa hama apare ma video mu Burundi mwatembereye izi ntara zose oya pani ntara zose twaragiye Bugarama twaragiye Muramvya turaja n'Igitega niho twashoboye gushika mu kiringo gito twari dufise aho niho twashoboye gushika ku bibanza vyiratiro mwafatira kuki ku ma musée nko ku mashuha mbe windungikira kugira ngo bace yicisha hariya kuri screen kugira ngo abantu bayibone mwafatira kuki mugira ngo mutore ibibanza vyiratiro ku ma musée twaragiye nko kuri musée y'Igitega turagenda mu Gishora turagenda ku mashuha y'Igitega turagenda mu Cayi ego ivyo nivyo hanini twagiyemo ivyo ni mwakorera ngaha mwagana mutwaranye muri Kenya ego baranadusaba n'ibintu duhana aho twega abakandidate ukavuga ati je ndabahaye iki nanje narashoboye gutwara ibyo kwambara mu izosi no ku kuboko biriko darapo y'u Burundi bo bose nubwo twatandukanye barafise idarapo y'u Burundi kuko mbere ni ibintu vyiza hama rero mumaze kwitwara mu tubwira ibintu byasabwa ibindi vyasaba ko bari kwitegura personnellement kitegura ko ukamakinga ashobora yuko uza kuvuga neza ukampressiona abajuge kuko bari abantu bari professionnel cyane ukamakinga ashobora yuko ushobora kuvuga neza utadidinganya kubijanye n'igihugu cawe ku mugambi wawe ndetse no ku buzima bwawe busanzwe okay mwiganwa renye zina ku munsi mwari mwiteguye gute kuri uwo munsi twaravuye kuri hotel twari turiko tugenda aho evenement iza kubera tukihashika turicara kwanza turayaga n'abari baturongoye turayaga kungene twabanye baratubwira nubwo hagira utaza gutorwa ze mubandanye mukora imigambi yanyu nyene baraduha impanuro nkakurya impanuro zitangwa ku bantu nyene bari mwihiganwa hama turagira niyo échange y'amakado turahana duhejeje guhana turatangura imyiteguro hama le soir competition iratangura turahiganwa twaratambuka nkuko mubizi tukavuga ama projet bakatubaza n'ibibazo eko ahanini vyagenze uko ariko murana yuko vyagenze neza hama bijanye no gusigura umugambi kuko eske hatsindiki mwana w'amahigano cyambere na mbere babanza kuraba igihugu vamwe mbega kizwi gute igihugu cahe
bakaraba ati eske igihugu kiragushigikiye, naho mwabona twagenda turitura barya abavyeyi kwari kugira ngo babone yuko igihugu kidushigikiye. bariya nabonye mwarabibahaye barayibona. Okay. Ego, kugira babone yuko igihugu kidushigikiye, bagaca banaraba n'ukungene wiexprime. Ico kintu kiri très important, barati urazi kuvuga, eske uri umuntu uzi kuvuga. Ego. Koko mbure nimwasubirayo mugabo nibaza ko imyaka uzoba wamaze kuyirenza, akumbure wohuye ukumbure n'umukuru w'igihugu kugira ngo vyerekane ko ushigikiwe n'ubwo ngo kugera hejuru. Eske hama umugambi nawo ofisi bice bingana, n'ubwo ngo bice bingana gute kugira ngo umuntu ashobore gutsinda? Imigambi nayo nyene barayikonsidera, mugabo uza inyuma y'ivyo vyose, kuko twibutse yuko aba ari competition internationale, umugambi uza kuza mu nyuma. Iyo wavuze rero bayita costume national. Costume ni erega hana twumva ikoti aba ari umwambaro uranga igihugu. Yego. Kandi ufise mu maboko bakita akakuko. Aka. Hari ubwo umwe usanga bugoye kumbura utazi, mugabo nibaza ko bako bamaze kubona uwo mwambaro ibi biri ibintu byasabwa. Ego, byasabwa. Okay. Ni vyiza cyane kuko urabona harimo ibendera ry'igihugu cacu c'u Burundi, nako nabwo kujanye n'umugambi. Rimwe hari abantu usanga batwaye imigambi mana n'amahiganwa, bikasha bigomba kwerekana isura y'igihugu, bashabona kumenya igihugu koko cyuzuyemwe abo bantu koko, niko babibona cyane. Canke namwe hari imigambi mubona ko mutotwara hariya ucumenga tugiye kwandagaza igihugu? Nibaza yuko utorinda utorwa uzi yuko ufise umugambi udashemeye, atari uwo gushika ku iterambere. No kuvuga imigambi yose twari dufise yari imigambi imeze neza. Kuko muri Miss Universe hari Miss sinako yari akorombe wandi yigeze gutwara umugambi ujanye no kugira nti akugwanya ibyo nyine yaramutwe situmugwaruka. Abantu benshi bavuze ati aba nibo nka bose ati ahubwo muri ako nawe yo ati ivyo kintu niyo nabujije ikibazo. Batora bangahe muri abo bantu batsinze? Hatogwa bangahe? Hariho Miss Teenager, kaba hariho n'abadofine biwe, donc première dauphine na deuxième dauphine, bagaca bagirana Miss Pre-Teenager. Miss Pre-Teenager bari mu Miss nyene umumineur. Umumineur kiri umwana, hama gaca batwana Mister, Mister nkuko namwe mugena mukiyandikisha gaca batora. Ego. Ngo barabakera. Nkunga sitaje mu bintu by'ubwiza. Ego. Mu Burundi igihe ngo yari y'abahungu. Ego. Mu Burundi? Mu Burundi? Aya, mu Burundi navyenze. Uwa mbere yabaye nde? Mu gihe yabaye umuki? Umugana yene. Yes. Hama wa kabiri cege nubwo ngicaba cyambe comme dauphine congolaise. Umwana yaguciye ko kweli. Wa kabiri yaciye abawe. Ego. Hama bandi nabo uyo Miss Pretty yari wo muri Kenya, hama Mister yari wo muri Nigeria. Ego. Hari ubucuti mwe mwarunze nk'abantu batsinze kugira ngo kumbure hari ikintu kanaka mukomezanya gukorana? Ego, novuga yuko nka Miss w'iwacu twege nka Miss n'abadofine biwe twaronse akanya ko kuyaga muri iryo joro, kuko yarazinduka afata urugendo, twarayazi rero turi en contact kuko twese dufise imigambi imeze nk'iyishaka gusa. No kuvuga tuzokorera hamwe cyane que ça soit gaha mu gihugu cacu, muri Congo ndetse no muri Ghana. Ego. Kongo dufite n'imigenderanire myiza cyo kimwe na Ghana kumbure, byo bari na vyiza cyane. Urugendo wakoze muri Kenya cyari gihugu kigira kangahe utembereyemo inyuma y'u Burundi? Cyari igihugu ca kane. Ibindi bihugu maze gutembera ni nk'ibihe? Hariho Tanzania na Rwanda, bon Murundi kazi cyari ca gatatu. Ko mu Burundi basanzwe ari muhira cyane. Kumbure ni vyinshi kugaruka kuri iryo higanwa kujanye n'umugambi nyezina. Uwo mugambi ofise ubona woroshe gushira mu ngiro? Si ibintu byoroshe na gato, si ibintu byoroshe kuko turondera abana bari kure cyane, no kuvuga babandi bataboneka, babandi bari kure. Murumva yuko biba ari ibintu bisaba uburyo bwinshi, kwitanga kwinshi ndetse n'urukundo rwinshi. Umva ari gikirero ugiye gufasha inyuma gutwara nubwo ngo kuko icege nubwo ngo cyaba ca kabiri ni abari vyiza cyane kuko nawe uri mu nubwo ngo uri mu batsinze mu winners. Ni ikirero ugiye gufasha situ ugwaruka? Ugwaruka no bemerera yuko kiye gukorana umutima wanje mu kubanspira ahanini kiyititwa iri international,
ukuvuga ntikwiye kwicara ngaha gusa ariko gukorera no mu bindi bihugu kubanspira biciye ku ma platform yanje hama nkabemera yuko n'umugambi wanje nzokoresha iyi titre kugira ngo abo bana bashobore gufashwa kuko nibo Burundi bw'ejo. Nabonye mu Rwanda basa n'ababihagaritse kuko hari abidoze mu Rwanda bavuga yuko ihiganwa ryabo rya Miss ngo rivyara aba slay queen benshi mu Rwanda niko babivuze. Est-ce que wobona kugira ubwinshi bw'aba Miss mu Burundi bishobora gufasha igihugu? Ego cyane kuko organisation imwe yose bifise kwikora umuntu wese arinda avuga ati reka ntanguze kino kintu abafise ama objectif yifuza gushikako bavuga ati ndakizanye kubera iki canke kiriya ukuvuga iyo akizanye afise ama objectif meza nibaza ko ataco vyica surtout ari ku nyungu y'abandi. Ni kubibona. Ego. Okay. Kumbure nivyo no munsi muri kinejya nkuko bivaye n'imyaka kumbure harande ma Miss visa ushaka kuzo kwitabira nkaya ama competition international ego nka za Miss World, Miss Universe ego bigenze neza vraiment nta mpamvu yo kwirimita. Ni iki wumva kigutera ingufu zo kuguma witebereye amahiganwa wumva kandi ushaka kuguma witebereye amahiganwa? Ni kugira ngo tubandanye twinspira aba jeune fille bifuza kugera kuja mu ma competition bashobore kugera nkaho turiko turashika babone yuko bikunda nubwo bakiri bato babone yuko bashaka kwitangura bakiri bato kubanspira ndetse no kuratira igihugu cacu ciza c'u Burundi mu makungu hose bakimenye. Ego. Uvuze kwinspira ugwaruka kumbure nawe ubusanga gukurikirana ugwaruka nibihe bibazo wasanze ugwaruka navuga ngo bwo mu Burundi cyane n'ivyo usanga dore ko na Afrika wasanze bafise? Ahanini kenshi bura mu gwaruka tuba turabanebwe. Abanebwe. Ego. Kavuga ati kijya ndagikore oya reka sindagikore ugasanga n'ubunebwe canke ugasanga nabavyeyi bakubuza ngira ko ntera nakamo n'abavyeyi muze mureka abana ba develop amatara yabo bagende bakore mu bashigikire nk'abavyeyi mubona ko ari ikintu kirimo ari inzira nziza umwana ariko arajamo mu bareke. Ariko ni nagute kandi ubona ugwaruka navuga ngo ni uruhe ruhara ubona mu gwaruka mu iterambere ry'igihugu? Ikintu maze kubona abajene turafise ivyiyumviro kandi birashe kugira dushobore gushika kuri yambona kazoza yacu 2040 2060 nibaza yuko kuri ivyo vyiyumviro tuba dufise dukuye amaboko mu mpuzu twese tugakora nk'ugwaruka tugoshika kuri vyinshi cyane. Ego. Kukijanye tugatwe kuri umugambi n'umugambi uri kurakorera he na hehe kandi wifuza kubushikana he na hehe? Ego nkuko nababwiye naratowe hama atagihe kinini giheze ndatangura projet yanje maze kuyitangura ntangura kuja mu byo mu myiteguro no kuvuga ubu rero naho tugiye gutangura twifuza gukorera mu burere butandukanye binashobotse mu Burundi bwose. Ego. Mu Burundi bwose hari biharo muri atororokanya maze kubona bavuga ati koko ubona ko ari na benshi mubona aho bizokunda? Kuba benshi koko ni benshi mugabo tuzokoranya abo dushoboye. Ego. Ni iki wabwo ku mahiganwa y'aba Miss yabera ngaha mu Burundi? Cyo novuga. Uyabona gute? Ndayabona neza baradufasha cyane nk'aba jeune fille baradufasha kuko kenshi usanga ari ibintu tuba tutazi mugabo turavyiga bakatwigisha ko wifata ukwiye kuzuvugana n'abantu professionnellement baradufasha gose. Abavuga ko nabo kenshi inyuma yo kwambara amakamba ya Miss muca muzima musuye gukora kumbura umuntu abaronde ya platform bw'amazi kwera ngacagera bugerire bishyashe mukivuga kwiki? Nibaze yuko bivana n'umuntu ubuca zima bafise impamvu ubandanya akora nawe nibaze ko ari sawa cyane. Ariko nka Miss Burundi ibona gute? Ndayibona neza. Ndayibona neza. Ego. Ariko dufise abisi bake batwaye amantuze y'amakamba bakoze twagiye turabona inyuma yaho basura gukora ikoko. Abenshi bakandi ibintu bitwe nka Miss mako twagumye tugaruka ko cyane tuvuga ati abantu benshi batugura amahiganwa be muri aba muhakurikirana kandi SK niko bimeze mumabona ko namwe mumukwiye ko basura bungera ko bakurikirana ivyo yarasanzwe akora ivyo bintu nkawo uravuga ko ari ikintu cyavuye no muryango kumbure naho utotwara iyo kamba ni ikintu ukora kikurimo mugaro undi muntu avuga ati ndabigiyemo kubera ko nyine mbonye higanwa rirangiye basi sesa kubigendamo kubera ubishuye kweraga kucanke kubera iki bibaze ko ari byo bibi mugari ikintu gisanzwe
ufise ku mutima urakibandanya vraiment ari ikintu usanzwe ufise ku mutima ari indoto yawe uvuga ati je nshaka gushika ngaha nibaza yuko urakibandanya. Kuba uri Miss Teenage Africa uvuga ngo icyabo cya kabiri canke no kubana amahiganwa kenshi kunda kwitabira kuko sikiryo nyene twayoretse kiri nuvuga ngo iri international. Hari kibazo ubona ntaho byenye bigutera? Jewe ubwanje nta kibazo na kimwe, nta challenge ubona, nta kintu uvuga ati ahantu ntaho ranchasi muri singa shanga nicara kubera kwavuga ati wana akakunukunuku. Oya novuga ko nsanzwe ntari umuntu asohoka cane canke ngo agire iki ngo atembere rwose, novuga ni sawa cane. Ubu bahe Ugasekebuye gasekebuye Ego. uko n'abavyeyi no barakora kuraba ko barankurikirana cyane kumbe reka tuvuga ngo turaza kubwira turabihuza mu gatuje no mu bundi buzima busanzwe. Unovuga ngo uretse ibikorwa by'ishure ibindi bikorwa inyuma y'ibindi bikorwa cyo no kwita hobby mu rurimi rw'icongereza, hobby yawe ni ihe? Hageze umwanya karuko kenshi urusanga uruhukira ku bijanye n'iki? Ndakunda kuririmba, kenshi usanga ndiko ndaririmba, ndakunda no guteka, hama nkakunda no kuyaga n'abantu, no kuvuga fise abatoyi banje kumva ndiko ndatera inkuru nabo tugatwenga, ukantera inkuru naje nkabatera inkuru ku munsi wanje wagenze, byose mba numva nduhutse. Ukunda kuririmba indirimbo za gute? Za gospel. Umunsi umwe tuzobona wagiye muri stage? Oya kubera ivyo shika hiyo kubera simfise n'ijwi ryiza mugabo ndabikunda nyene. Hajwe niyo mukora ubu niyo mvuge nakajwe buke ari Aimable yambwiye mvuge buke kubera je mvuga cyane rwose, nawe vugira buke ko ravuze ko umwana atekereje. Umwana atekereje bameze gute? Umwana ataguye hasi kenshi akiri umwana, atabikomere byinshi fise, umwana nyene atekereje. Ego. Hari ikintu rero benshi bakunze kugarukako kumbure kandi ukitubwiza ukuri mu minsi ntakunda mushatse kuvuga kuja mu rukundo relation amoureuse kugira umukunzi umushere aravyito. C'est bon, sinzi biravana n'umuntu umwe wese personnellement. Ego. Wewe? Oya. Ntukunze? Oya, je ndicara umwana. Oya kumengo bivuze buke gose. Oya ndicara umwana. Ndicara umwana. Ego, priorité ziwanje n'amashure na projet yanje. Niwe wumva ko uzoja mu rukundo ufise nk'imyaka ingahe? Sinzi vraiment ntaze ndiyumvira. Ntaze ndiyumvira. Ndabivuze kubera ko hari byigeze gutera ikibazo. Menga Miss Livia sinzi ko yigeze kwibona ngo yagiye mu rukundo kuko ico gihe umuhungu basohokana bishe bya mu nyamakuru, bamwe mwaravuga yuko niwe uri ko nibaza nigeze kurana n'ikiganiro no mu Miss sindamwibikizira mugani bakumengo yari cegera novuga ngo mu Miss nawe ico kibazo nigeze kimwaza aravuga yuko bagiye muri competition bayibabuza babwira yuko batemere gukunda mu kiringo cy'umwaka. Sinzi ko premier define uwisinze ko mu 2023 imukobwa sinzi ko muzi yitwa nde? Izina ryiwe Samesha Mugandamuzi no muri Miss. Tugaze kwa Nigaro yavuze yuko bagiye muri competition babwiye yuko bitemerewe ko baja mu rukundo, babigiye no yagira mu mpisho kuko ngo bitemerewe mu kiringo cy'umwaka. Iganwa ryo nta kibazo ntavyo babwiye, nta konse babwiye ati kirazira gukunda. Oya twe baraduhanura vraiment, baraduhanura katubwira twitware neza, ico naco bigeze bashimikako. Nshibigeze bashimikako kijanye no kujamo novuga kijanye n'urukundo. Ninde muntu kenshi akwinspira mwana no higanwa y'aba Miss umuntu kunda kurabira ko cyane uvuga ati ndakunda the way acting iyo hageze mu mahiganwa nkayo? Natasha Nyanyozi wo muri Uganda. Ko aranyinspira cyane ibikorwa akora projet yo gufasha abana bafise autism, arandyohera cyane. Priyanka Chopra uramuzi? Inde? Priyanka Chopra yamuhindikazi itwaye n'igihega nasanzwe akina n'amafilme kuko turakunze kubona abigeme nka bamwe bwe kenshi mukunda no gukoreshwa amafilme. Nta musi uzobona kenshi nta musi urimba uzokwisanga muri filme maze kubyumvira canke nk'ubu hagize n'ababigupropose. Ntavyo ndigera niyumvira vraiment. Urabikunda ho? Bon, kwa actinga eko ndagerageza. Kwa actinga ndagerageza. Urumva ko bijamo ho? Sindabikunda ku buryo bijamo. Wavuze yuko kenshi muri Kenya baba mu higanwa
bararaba igihugu kigushigikiye surtout n'abantu mwagana murahura nkuko aba presence muri kumwe n'umushikiranganje ajejwe harimo imico kama ndetse n'ugwaruka ndetse n'abatari bake nabonye mwarabonanye kandi na ambassadeur w'u Burundi muri ico gihugu. Hamwe wohura n'umukuru w'igihugu cyangwa umutambukanye mukuru w'igihugu apari ivyo waganiriye nabo n'ivyo wasavye abantu nkuko nawo muganiriza iki? Ahanini umukuru w'igihugu cyangwa umutambukanye, reka duhere ku mukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu ndamushimira cyane kuko ni mugenzi w'abajene, abashigikira cyane kandi turabikunda cyane. Nomusaba ko yashigikira umugambi wanje, hama nkanamusaba n'agafoto, kumusaba n'ifoto. Ujya badusire mu sanamu ni ambassadeur ubundi muri Kenya. Mumwe mwaganiriye iki? Ni wamurondeye cyangwa umaze gushika hariya byagenze gute contact? Naramurondeye ndimenyekanisha ndamubwira ko naje mu higanwa, namurondeye namaze gutsinda, ndamusaba yuko twobonana kugira ndamushikirize eshape nakuho nabone ko Burundi turiko turakora surtout mu gihugu asanzwe aserukira mu Burundi, nawe nyene adutekere n'impanuro ko n'umuvyeyi yaramenyereye ibintu bya international cyane, nawe nyene n'umuvyeyi mwiza cyane. Umukuru w'igihugu umusaba gushikira umushimira kuko ari umujama w'abajene, ukamusaba ashigikira umugambi, hama nkaca ndamusaba n'agafoto. Ifoto. Hamba savye kimwe muri ibyo bitatu naho. Kimwe muri ibyo bitatu naciyumviye byose akatubwira ko chapchap kuko ndazi ko dukurikirana hari byose ndabikeneye. Ahavuze kimwe muhitemo kimwe chapchap muri ibyo bitatu. Cyo kumushimira cyo ntegereza kumushimira, hama ejo usigisaba reka tugaruke mu bindi bibiri. Agafoto bamusaba agafoto. Hamutandukanye umukuru w'igihugu nabanje ndayishimiye. Nawe nobanza nkamukengurukira cyambere na mbere kuko aranyaspira cyane, naragize na video narabivuze, aranyaspira gose, arakora ibikorwa bidutusha gose bituma natwe abakenyezi tubona ati turashaka gukora ibintu binini cyane, ibintu biri plus grand. Nawe nomusaba yuko yatarashigikira abigeme bagiye guserukira igihugu, tuba dukeneye umuntu adufata mu mugongo w'umuvyeyi kuko ni ibintu bitaba vyoroshe, ndababwije ukuri biba vyoroshe. Nawe nyine nkaca ndamusaba n'agafoto. Kuko ni benshi baba badukurikirana kandi namwe kandi baba bakurikirana na platform mufise. Hari umwana nk'uwo ariko adukurikirana avuga ati nifuza ko noba nkada nishimwe. Kuba nkada nishimwe bisaba iki? Nibiza ko tacho bisaba icyambere no gusenga, gusaba Imana igufashe mu kuba nkabanza gusanga gusenga. Kwanza gusenga, hama ukagwiza n'ibikorwa nyimba ufise cyumviro kanaka, mugambi kanaka, nturindire ngo baze kugufasha, nta muntu azogufasha atagikorwa watanguje. Tangura ukore, abantu bazogufasha wamaze gutangura. Okay, ni bikiba utegekanya gukora ubuvuba bwa kuko na munsi uri second run up navuga ngo rya Miss Teenage Africa, ni bikitegekanya gukora ugiye gukora nyuma yo kwambara ikamba? Nkuko nabibabwiye twavuyeyo ejo bundi nta gihe kirahera, turacari ko turagira planning na Miss na première de fille kugira ngo turabe uko tuzokoresha izikamba zacu na cancane dukorana twese hamwe. Nibe bibazo bikunda kugaragara muri ano mahiganwa kenshi, ikibazo bikunda kwibonekeza mu bwati kombura bitorewe umuti byo tuma nihiganwa rigenda neza mu rwego hejuru. Navuga yuko ikintu ahanini muri ano mahiganwa navuga ko kiba gikenewe abari support no kuvuga abantu bavuga ati bajya abantu turabona vision yabo ni imeze neza, iri clair, reka tubashigikire. Mugabo organisation ifise uko ikora, mugabo muri Miss TFL mudushigikire umwe mu bakandidati bazokurikira kugira ngo bize bigende neza. Yes, kumburira mukanye tugaruka tuje no mu bindi bibazo bitandukanye ko muri bibiri binwa ngo biri out of ya Miss byo mu buzima busanzwe kugira ngo tugarukira kandi kuko n'abantu mwanye ariko uragenda. Yes.
Copa del Rey, Premier League, Champions League et bien sûr aussi la Ligue. Et avec Boubet, parier sans gaspiller. Ok, attends, je vous explique. Avec un franc bout sur Boubet, tu peux parier. Et pour envoler l'aviateur, uniquement avec 200 francs bout. Chez Boubet, même si tu perds 1 ou 2 matchs dans ton coupon, ne t'inquiète pas, car tu as 1000 chances d'être payé par des services de remboursement, ce que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Boubet vous propose beaucoup de jeux, par exemple des jeux virtuels, l'aviateur et bien d'autres. Qui est bien plus, Boubet vous propose des moyens de paiement entre autres l'Unicash, Cashtel et la Cash, car avec Boubet, tu gagnes, tu tout. Yes, turacyari kumwe rero na Arida Nishimwe ni muri Miss Teen ya Africa y'umwaka wa 2026 yaheruka mu gihugu ca Kenya. Twaganiriye ku bitari bike akujanye n'umugambi wiwe wo gushigikira abana b'imfuvyi mu wajana ku ishuri. Mwumvise urugendo rwiwe kuva mu buto gushika uyu munsi. Kumbure abandi bashaka bifuza kumenya ibindi navuga ngo bitandukanye mu buzima bwiwe. Arida, kunda gusoma Bibiliya? Ego. Usoma Bibiliya? Ego. Nk'ubu Bibiliya nk'umurongo umuvuga ati je ni umurongo bo apare ko Bibiliya irimo vyose amajambo no kwa karimeranda mu ngabo umurongo uvuga ati je nakunda kugira ko cyane n'ubu. Hanje niwo muri Matayo 3 ku murongo wa 2. Je ni muri Matthieu 24. Twese muri Matayo havuga gute? Ego 24 ni ijambo ry'urukundo. Ni definition y'urukundo. Urukundo rihangana. Kubera iki wahagaze ku rukundo? Kubera novuga ko Bible tugiye kuraba bon je uko ndabifata ni histoire y'urukundo. Urukundo Imana yadukunze kaduha umwana wayo ku buzima bwo muri kahise bwa kera no mu bizoza n'urukundo gusa en fait muri Bible. Yego. Ni nihe mfungo ukunda gufungura? Bon ndagufungura ibintu byinshi mugabo mu ndya Kirundi ndakunda ikijumbu cyo mu mazi. Ikijumbu cyo mu mazi? Ego. Ikijumbu cyo mu mazi hamwe n'ubugari bw'ibigori n'amata. Uzi kwitekaho? Ego. No gucumba? Ego. Navyo urabizi? Ego. Okay, sawa. N'abantu bameze gute batuba abagenzi bawe? Abantu bameze gute? Bon, je d'abord ça de umuntu nta muntu vraiment ndigera mbona byanse ko twumvikana. Ndumvikana n'abantu bose ndiyadapta uko umuntu aba ameze nkiyadapta hama abo tugendana nabo jenjana n'abanyungura mu vyiyumviro n'abamfasha mu byo nsanzwe nkora canke bafise nabize bakora bifuza yuko dukorana. Ariko jewe nta muntu numwe vraiment ninuba bose n'abagenzi. Nta muntu atwo mugenzi wawe? Kuba umugenzi yashatse kuvuga twogendana imisi yose. Inshuti muganira kenshi mushaka gutemberana kuramukanya. Abo tujana benshi nabo dukorana mugakuramukanya nawe we duhuye nzokuramutse. Mu buzima ni iki utokwihanganira? Cyo no kwihanganira n'umuntu ambesha. Par exemple akambwira ati tuzokora ibi n'ibi hama ntitubikore bimuvuyeko kandi yabishatse abibona yarafise ubushobozi bw'uko dushobora kubikora. Ni igiki ukundira abahungu b'Ibujumbura? B'Ibujumbura? Bose sindabazi mugabo navuga ko muri rusangi abarundi nkuko dusanzwe turi abantu bakundana, abantu nyene dukurikiza imico n'akaranga. Ego ahubwo Bujumbura ndabakundira nyene ikintu nyene co kumva yuko bakundana. Ego. Hama n'ingeso udashimishwa nayo yabigeme bo mu gisagara? Yabigeme bo mu gisagara. Ingeso utagushimisha vraiment ahubwo mu gisagara? Ubunebwe kubona ati jewe kazoza kanje nzogira mariage bice bigenda gutya nzotwara umuhungu yifise iyo ngeso siyo cane. Ego. Wobona n'umugabo atifise wewe? Atifise mushatse kuvuga? Iyo mvugo wari uyivuzemo ngo umukobwa abona yuko agana n'abantu bayifise? Nibaza yuko umuntu mwayaze mukumvikana naco zica. Anahatwa yifise? Vugisha ukuri? Yego none umwanya jewe
twumvikanye dukundana Imana yabihezagiye. Usengera he? Kuri Saint Esprit. Mu Katolika. Ego. Umunsi w'Imana wagiye gusenga hari bisandasanda? Ego. Okay. Izuka rya Yesu wari kwibutsa iki? Binyibutsa ubushobozi bw'Imana ko Kristo yarapfuye yarababajwe ngaha ku isi aratukwa arambikwa ibara mugabo yari yigaragaje ko ari Imana mu bantu bigaragaza ko Kristo afite ubushobozi by'ukuri. Binyibutsa rero ubwo bushobozi bikanyibutsa ukubabara Kristo yagize ko natwe nitwamwizera tuzozukana nawe kuri wa munsi. We hari umuntu wabara kubwiwe? Umuntu nababara kubwiwe? Sinzi. Hari umuntu wo kwitangira? Sinzi. Mama, papa. Sinzi. Ngaruze mama papa. Kwa wawe kwigiyana? Ego. Abantu urabakunda gose ubyokita. Bijya bakunda kuvuga mu kibana yuko umwana w'umukobwa asanga akunda se kuruta mama wiwe. Nawe niko bimeze? Hamwe ntubeshe kubera ngo barakora kuraba ubujije. Sija kubesha. Ndakunda bose. Apa ku rugero rumwe? Ego. Ninde mukunda kuyaga cyane nawe? Mama. Mama numukunda kuyaga cyane nawe. Nk'ubu apere ufite telefone zingahe? Imwe. Nta ukwenga nabonye yindi. Nk'ubu apere ziziye rimwe ya papa ni ya mama zikinjira rimwe utangwa kwitaba yandi. Bose nubita. Wowe kuvugana n'abantu babiri cyari. Okay, no. Bon, nibaze ko nomwitaba mama nkaca ndamubwenge niritaye papa. Mama utanga mwitaba nkatinge niritaye papa. Ego. Aguve. Is too much. Ni iki nk'abantu gukurikirana uvuga ati jewe niravye nka carte janze fise. Nimba ndi mwiza, nimba ine mu ngeso nziza, nimba n'ivyo nkora. Mugabo kimwe mu bintu nifuza ko abandi bigeme bagenzanje bonyika ko cyo bariki. Bivanye nuko niyizi nuko bakunda kumbwira ndi umuntu ari sociable ndayaga cyane. Nuvuga yuko nico kintu umwigeme vraiment wifuza yuko ushika kure bwo kwiga kuyaga. Par exemple uri kumwe n'umuntu akuze ukamenya ati uyu n'umuntu akuze ndamuyagisha gutya, uyu n'umwana ndamuyagisha gutya, no mu bebe ndamuyagisha gutya. Ukiyadapta ku muntu kwabari kose. Ego. Indoto zawe ukiri umwana zari zihe? Kuba Miss. Nico kintu warota cyane. None uko wamubaye uzindoto se nizi? Nizo gukurikiza umugambi wanje kuko ndifuza kuba une marraine, bon novuga umu femme yanspira abandi ba jeune bakabona yuko nabo nyene bakiri bato bashaka accomplisa ibintu byinshi bishoboka. Yego. Cyane. Hajya umuntu usengera umuntu ameze gute? Umuntu usengera? Mushatse kuvuga. Ushaka zo umufasha wawe? Uw'Imana nzobona yuko dukwiranye yubaha Imana ankunda akanashigikira. Ego. Wene ne kuko umuntu minyi Imana rimwe rimwe avuga ifo ko dupresiza. Napreshije bikwiye. Azenga cyonye. Yubaha Imana. Anagukunda. Ni abantu uvuga ati ngaha nibo bantu cyane sengera. Ego. Okay. Nk'ubu uhawe ubasha bwo guhindura abantu. Ubahindura abantu babemeze gute? Muhawe ubwo bushobozi bwo guhindura abantu. Ubagira gute? Babahindura bose b'abantu batahurana. Baje kugira ikintu runaka utahure bose nabagira batahurana. Hari umusozi ubwira umuntu yagutahura. Waramubwiye iki? Vyama bishika nko kwishure gusigurira mu prof ikintu sindacumva vuga gutu tacumva sindacumva gutu tacumva ntabitahure ko nacumva kwera wewe akizi ntashe kuntahura ko nanje bisaba yuko akinyigisha gose kugira ndacumva. Nk'ubu twoguhitishamwe kuko na munsi uri kuregera bamwe mu nzego za leta nk'umusobwa twebwe nka misi kumwe mwamfuse n'ivyo bitari bike wo guhitishamo kugira igihugu gitera imbere tugira ubare bwinshi nk'amasengero menshi wowe wayicimvira cyo twogira ibihe byinshi hagati y'ubare n'amasengero. Byose birakenewe mugabo gushira Imana imbere. Ego gushira Imana imbere. Amasengero yose misumba ubare kubwawe ariko n'amasengero kwinjiza gute? Niho rero hari ikibazo. Ego none kutohitamo kubare oya ndahitamo ububare bugwire
gusenga gisubiramo neza hagati y'ububare ego n'amashengero leta baguhitishemo ati ni ikihe kintu ubona nuvuga ngo twogwiza kuruta ikintu ubwira gutera imbere hagati y'ububare n'amashengero wowe uhitamo iki ububare babugwize kuko umuntu afise ikibanza arariha amatagisi n'amakori ati biza gufasha igihugu cacu amasengero naho twige kuza turabanza kwisengera ahanini no mu cumbi wacu turashaka gusenga tuzohamagaza Imana ego intambara ya Irani urayikurikirana ivyo Irani urayibona hariya ego canke navyo ukunda kuraba gose okay social media kenshi ngikunda kuraba uretse turetse ibintu by'abamisi ibintu nkunda gukurikirana cyane ku mbuga ngurukanabumenyi nkunda gukurikirana ibyo mu gihugu cy'u Burundi bijanye n'iki Première Dame ndamukurikirana cyane Fondation Mugiraneza Fidad ego ukurikirana gose hama hanze ndakurikirana abamisi gusa kumwe n'abandi mwanditse n'uturangiranye nivyo wayivuze yuko uri no higano nuko kugira ngo umugambi wawe uje mu ngiro usaba ibintu byinshi kandi tuko turabona n'uharagwanyo kuko no munsi nimugena muri Kenya ugapresent igihugu ukerekanisha igihugu habarimo no kudanaza isho igihugu biratuma mushobora no guhamagarira ingenzi zikaza mu Burundi ni giki usaba leta y'u Burundi leta y'u Burundi uno munsi no isaba yuko akarorero kari hafi nkuko nyene nagiye guserukira igihugu nkatsinda ni fierté idasanzwe apana kuri jewe mugabo ku gihugu cose abari burya ntibaba batoye jewe baba batoye igihugu no basaba yuko boza barashigikira abigeme bagenda mu mahiganwa nubwo batomuze abamisi no mu yandi ma competition yose ko akenshi usanga uburyo buba bwinshi bukintu ugasanga babafasha kimwe barabakira hariya bakabamenya byose ugasanga nk'itike urimenya par exemple baze barashigikira ugwaruka ko ntaba ari twege tugiye ariko kiba ari igihugu nta kindi kintu wumva usaba leta nuko boza baradushigikira tugiye guserukira igihugu sawa akumwe tugushimire Alida kumbore hari icyo ufise wobwira abari baradukurikirana nimba ari ubutumwa bubasangiza kubona akanya kiwawe mwakoze cyane kututumira abakunzi ba Budget TV abakunze cyane mwakoze kudukurikirana turakengurukiye cyane ego tugushimira ko twitavye yes gani yari imeni switch kuri Budget TV Canal Plus kuri chaîne y'amajana 633 sartani kuri chaîne y'ijana 10 tubasabe kandi kudukorana ku mbuga zacu dukoresha urubuga rwa YouTube once menshi kwa 5 ku rubuga rwa Facebook TikTok ndetse na X reka rero tubashimire abari kumwe natwe ndetse tunashimire na Miss Alida nishimwe twari kumwe twagira iganiro ciza aduswe dureka kuri TV twagwamagara kandi uzogaruke akumbe ejo kandi bitebera nandi mahigo naho nyene uzogenda nibaza ko Miss Burundi kumure nibagira kana tele naho nyene uzogenda mwanya bishobotse vraiment je sinkunda kwilimita cyane umaze kuba international n'ukija igihugu canyibarutse sino shobora kugicegeza kure ego satugashimira